reka nanjye ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza cyane nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugenda muragira igicamunsi cyiza cyo kuri uyu wa mbere. Nabifuriza gukomeza kugira intangiriro nziza z'indwi twatanguye, nanabifuriza kuzayisoza neza cyane. Ndabaha ikaze rero mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Imbonesha Kure ya Burundi News TV. Imbonesha Kure imwe rudende ibasha kubashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho biravugwa hirya no hino, cyane cyane mu bijejwe umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Tujye kugaruka rero ku makuru akomeye cyane, amakuru adafite ivumbi na gatoya, aho ari amakuru yihutirwa nk'uko biriko bigaragara cyangwa se nk'uko amakuru ariko aradushikira. Dore rero ingingo nkuru turaza kugenda twibandaho muri kino kiganiro, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusatira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aratubwira. Abayobozi bagiye batandukanye cyane cyane ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi, imigambwe igiye itandukanye ndetse n'abatavuga rumwe na leta bongeye kwifatira ku gahanga nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, by'umwihariko aho baje kugenda bamunenga ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko yaje kugenda arafata icemezo cyo kujya gutembera n'umuryango wiwe, bakajya gutembera cyane cyane ngaha muri mwe biyaga bikomeye cyane muri kino gihugu cy'u Burundi, mbese akajya kuryoshya n'umuryango wiwe, nyamara abanyagihugu bafite ibibazo bikomeye cyane yabaye arakemura n'ikirundo. Perezida nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero yishikiye ku kiyaga cya Rwihinda, arico rero gisanzwe kiri mu biyaga bikomeye cyane ndetse bibanza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, nyine akaba ari kimwe mu biyaga by'iratiro biri ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi. Ubwo ngubu rero yarari kumwe n'umuryango wiwe, kuko biriko bigaragara amafoto ndetse n'amavideo ariko agaragaza uyu mutegetsi ariko ari kumwe n'abamurinda, umugore n'abana n'abandi banywanyi biwe bari mu mazi, bari mu bwato, ubona bishimye cyane. Ibi byaje gutera umujinya rero abayobozi bagiye batandukanye bakomeza kugenda binubira akazi bakura nako ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi, cyane cyane aho bakomeza kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi kandi nk'uko biriko bigaragara byaje gusiga bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye bagize icyo bavuga nyine kuri bino bibazo bigiye bitandukanye, maze baza kugenda bashimangira ko ibintu biriko birakorwa na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ari ibintu biteye ubwoba, ndetse gushika none by'umwihariko atarakwiye kuba yojya kwidoga muri ubwo buryo, mu gihe by'umwihariko bigaragara neza yuko abanyagihugu bamwe na bamwe bafise ibibazo bikomeye cyane, bafise ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko birakomeza kugenda bitangazwa. Abanyagihugu kandi bakomeje kugenda bagaragaza ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu nama ikomeye cyane yaje kugenda iratangazwa na Ndirakubuca, umushikiranganji wa mbere ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ni mu nama ikomeye cyane yari ari kumwe n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, aho baje kugenda bagaruka ku bikomeje kugenda biragaragara muri kino gihugu cy'u Burundi, cyane cyane aho baje kugenda bagaruka ku biriko biragenda bigaragara mu bigendanye n'umutekano ndetse n'izindi ngingo zigiye zitandukanye zibangamiye abaturage nk'uko biriko bigenda bitangazwa. Ibi byose kandi byaje kugenda bihurirana nuko yaje gufatiraho umwanya wo kunenga cyane cyane nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ibikorwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko yaje kugenda agaragaramo cyangwa se ibi bikorwa yaje kugenda akora, aho benshi bakomeje kugenda baramunenga ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko kandi turaza kugenda tubirebera hamwe, turaza kugenda byose tubigarukaho muri ano makuru nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Reka kandi mbabwire yuko turaza kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari amakuru menshi cyane akomeje kugenda aturuka muri biriya bice nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Igihugu cya Kenya cyohereje abasirikare bakomeye cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bofatanya cyangwa se babashe kuba babasha gufatanya by'umwihariko mu bikorwa byo guhangana n'umwari M23 nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Akaba ari bimwe rero mu bintu bikomeje kugenda bitangazwa, aho by'umwihariko bagiye gufatanya n'ingabo z'icyo gihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
Ibi kandi bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko biri gutuma intambara ikomeje kugenda irushaho kwiyongera muri kino gihugu, ariko kandi muraza kunyemerera ngaruke ku yandi makuru akomeza kugenda avuga yuko FARDC yabashije kuba yo kuyohakana amakuru avuga yuko nyine babashije kuba bavogera ikirere cya M23 nyuma y'uko rero indege y'intambara ikomeje kugenda izenguruka muri ivyo bice nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kuko kandi amakuru atugeraho agakomeza kugenda bitubwira muri Zambia icirombe cyagwiriye abasaga 8 bahita bapfa, ndetse binavugwa yuko rero hari bamwe bakirimo kuba boshakishwa. Ndabaye ikaze rero muri inzo ngingo zose, reka tuze turazirambura. Ndabifuriza kumererwa neza rero ku kino gicamunsi co kuri uyu wa mbere kwigerekerezo rya 26 Myandagano umwaka wa 2024. Mwese ndabaye ikaze, wiriwe canga waramutse canga umerewe ute bitewe naho uherereye. Ngiye meze neza hano muri studio za Burundi News TV hano i Bujumbura mu gihugu c'u Burundi, aho tubandanya kubashikirizaho nyine amakuru n'ibiganiro bigezwe biba biriko ravugwa ijya nino ku isi, aho twibanda ku makuru akomeye cyane baravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabashuje mwese abadukurikira muherereye nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, abadukurikira muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu bihugu by'ibibanyi nk'u Rwanda, Kongo, Kenya, Tanzania, abadukurikira muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko abanywanyi bacu mubana natwe 5 kuri 5 muherereye ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahaye ikaze muri kino kiganiro aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero reka nkwibutse icyo nanditse sabone kugira ngo ushobore amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane, aho twibanda ku makuru akomeye cyane aba ariko aravugwa ijya nino ku isi. Ikaze rero tuyatangurira ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Uyu munsi hakomeje kugenda harasakara amafoto ndetse n'amavideo agaragaza nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, aho yarari kumwe rero n'abandi bayobozi bagiye batandukanye cyane cyane n'umuryango wiwe bibereye hano muri kimwe mu biyaga bikomeye cyane ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Bamwe rero batanguye kugenda baratanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, bahereye ku buryo ubukungu bw'igihugu buhagaze ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, bagaruka ku matora ariko arategurwa ariko nayo akomeje kugenda azamo akaduruvayo, ndetse aje kugenda hagaragazwa n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bigendanye n'ubuzima buzimbye, maze baherako barakwena baraseka nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bavuga yuko nyine atakabaye ajya kuryosha cyangwa se ngajye muri ivyo byose, by'umwihariko mu gihe igihugu gikomeje kugenda kirajya habi. Ibi ngibi rero akaba ari abanyepolitike bamwe na bamwe bagenda batangurira kuvuga yuko uyu mugabo ashatse yotanga imihoho, ariko kandi bamwe bakaba batajya n'umunwa mu kugaragaza neza ko biteguye kuba bamukorera agasha kugira ngo abashe kuba yova ku butegetsi. Aya makuru kandi akomeje kugenda atugeraho yerekanaga bamwe mu basirikari bakomeye cyane basanzwe bararinda uyu mugabo. Icakora ku rundi ruhande by'umwihariko ku rundi ruhande amakuru akomeza kugenda adusumira umushikiranganje wa mbere by'umwihariko ubwo yari mu nama ikomeye cyane n'abandi banyagihugu, by'umwihariko yaje kugenda agaruka kubijejwe n'umutekano n'ibindi bibazo byugarije igihugu, aho by'umwihariko yaje kunenga ibikomeje kugenda birakorwa na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, maze aza kugenda agaragaza neza yuko yiteguye kumuganiriza mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yohindura imyumvire. Uyu mushikiranganje wa mbere rero wa leta y'u Burundi Ndirakobuca yari kwahumuriza abarundi yuko biteguye kuzobafasha muri gahunda zose zigiye zitandukanye. Mu gihe abanyagihugu benshi bakomeje kugenda barataka bakagaragaza neza yuko hari ibibazo bizimbye bikomeye cyane, harimo ibyo kubona ibifungurwa ibikomoka kuri petrol ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Icakora abanyepolitiki bamwe na bamwe batavuga n'ubutegetsi, abarongoye indi migambwe igiye itandukanye baje kugenda bagaragaza neza yuko uyu mutegetsi ari we wa mbere by'umwihariko Burundi bugize umutegetsi atita ku bibazo by'abanyagihugu, umutegetsi atabasha kuba yocungera umutekano w'abanyagihugu, mbese akaba ari umwe muntu yita ku bintu byiwe gusa. Ahangaha rero Burundi bakaba bagize bati nta kintu na kimwe rero kinyegeje inyuma ya rusansuma kiretse ukumenya ibiharuro fatirwa ko nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi ni byatangajwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'iki gihugu c'u Burundi Ndirakobuca, ariko arahumuriza abanyagihugu ko rero rusansuma uru rero y'igihugu yerekeye abantu, uburaro, uburimyi, ubworozi, umutekano, iriko rero iraba ko izofasha igihugu ndetse n'abahinga gutegura imigambi izoshikana igihugu kumbona kazoza rero cihaye ngo
izo kwerekana igicapo cy'igihugu muri uyu mwaka wa 2024 kugira ngo bace baja rero barakurikirana abo munsi ku munsi ingene ibiharuro bija biraduga naho byoja birakosorwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Muri iyi nama kandi hari harimwo abategetsi bagiye batandukanye ndetse n'abandi banyapolitike bagiye batandukanye baje kugaragaza ibibazo bibugarije kwikubitiro, baje kugaragaza ikibazo cy'umutekano aho baje kugenda bongera kunenga imbonerakure ku buryo bukomeye cyane. Ahangaha rero byavuzwe yuko izo mbonerakure nazo ngo zigiye gutangura gushakirwa ibihano bikomeye bizotangira kugenda bizireyaba mu rwego kugira ngo babashe kuba bakubahiriza agateka kazina muntu. Umushikiranganje wa mbere kandi by'umwihariko muri iki gihugu cy'u Burundi bivuzwa yuko rero yaba ari umwe mu bantu bakomeye cyane nga muri kino gihugu cy'u Burundi, ariko kandi binavugwa yuko ari umwe mu bantu bari bashyigikiye imigambi ya General Guillaume Bunyoni cimwe n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Ariko kandi bivugwa yuko rero hoba hakiri indi migambi ikomeye cyane aho bariko baragerageza mu kuba bategura indi migambi ishobora kuzata mu kagozi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Mu gihe ngo hari impamvu rero zigoye kwinjira by'umwihariko umushikiranganje asaba ko atawohirahira ngo by'umwihariko yegere urugo ngo agiye gusansuma atari kumwe rero n'umwe mu bajejwe intwaro ku mutumba nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano basabwa gucungera neza ko rusansuma iriko rero irakorwa neza ntihagire uyikika inyuma ku nyungu ziwe ngo ihave rero ibyara ibibi kandi bari bayitezeho ibyiza ngo bazofasha rero kandi abana bo mwibarabara basansumwe bose. Ni mu gihe rero gushika ubu ngubu igihugu ciriko kirakorera ku biharuro byavuye muri rusansuma y'umwaka wa 2008 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Yibutsa ko rero mu ngo hazosansumwa abantu baharaye mw'ijoro ryo kwigenekerezo rya 27 na 29 Myandagaro uyu mwaka wa 2024 utari umukozi rero wa leta ngo ntazoce yiyita umurimyi kuko rero azoca abazwa ibibazo byerekeye uburimyi. Umunyamabanga rero azosansumwa nk'uba mu gihugu azoba ahamaze amezi ashika kuri 6. Urusansuma rero ngo ntiruraba abarundi bamaze amezi menshi batari mu gihugu nk'abanyeshuri biga hanze n'abafise amatungo hanze y'igihugu ngo ntibayasansumisha. Nicolas Ndayishimiye rero arongoye komite y'igihugu ijejwe ibya sansuma akamenyesha akabanyeshuri baba mu nzu bapanze uwasinye amasezerano yo apangiye ariwe rero azosansumwa, abandi rero ngibyo ntabyo bazoca barakora. Nga muri kino gihugu cy'u Burundi kandi harakomeje kugenda hibazwa ibibazo bigendanye n'umutekano muce cyane bikomeje kugenda biriyongera 5 kuri 5. Amakuru akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko ava mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane by'umwihariko ahitwa Cankuzo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mwibarabara haratowe ikiziga cy'umwe mu banywanyi b'umugambwe Frodebu Sankwanya rero aho bivugwa yuko rero yarari asanzwe ari umunywanyi ukomeye cyane ndetse yarasanzwe afise n'ijambo rikomeye cyane. Bivugwa yuko kandi uyu nguyu ngo yahoze yitwa Ezekiel ngo yarasanzwe ari umunywanyi wa CNDD-FDD ariko biza kurangira rero afashe icemezo muri bino bihe by'amatora aza kwerekeza ku ruhande rw'uyu mugambwe. Uyu mugambwe rero umaze iminsi wiyamirize yuko rero uri kugenda urabona yuko amatora azimbye nga muri kino gihugu cy'u Burundi ndetse by'umwihariko aya matora azovamo ibibazo bikomeye cyane. Ubu ngubu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara abayobozi b'uyu mugambwe bakakomeje kugenda batabaza leta bavuga yuko rero nitagira icyo ukora baraza kwirana mu mihanda bakaboja mu myiyerekano nk'uko biriko biratangazwa. Naco leta iravuga rero kuri ivyo bibazo byose bikomeje kugenda byugariza abakene cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aho bamwe batanguye kugenda bemeza ibikubiye mu cegeranyo cyashyizwe n'umuryango uharanira agateka kazina muntu uzwi nka Amnesty International. Kenya yohereje itsinda ry'ingabo zikomeye cyane zijya gufasha MONUSCO muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kenya yohereje ku mugaragaro itsinda ry'ingabo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo zunganire z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro n'ituze muri icyo gihugu
MONUSCO. Ni umuhango rero wabereye ku kibuga c'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta i Nairobi mu mpera z'icumweru duhejeje, akaba rero wari umuhango uyobowe n'umuyobozi w'ikigo c'indege cya Embakasi Stephanie Kapakari. Urubuga 24 CDC ruvuga yuko muri uwo muhango Komanda Kapakari yavuze ko kohereza izi ngabo vyerekana ubushake bwa Kenya ku gushigikira ibikorwa byo kugarura amahoro n'ituze ngaho muri kino gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Uyu muyobozi avuga ko kandi inshingano z'igisirikare ca KDF muri ubu butumwa ari ukurinda abasivile, kuvugurura urwego rw'umutekano ndetse no kwambura intwaro imitwe rero igitandukanye yashinze imizi muri Kongo, hakiyongeraho ko kwiyongera no kwita ku barwayi nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Ati nizeye ko rero amahugurwa n'imyitozo abasirikare bacu bahawe bazabikoresha kinyamwuga, babitezeho rero kuba abambasaderi beza b'iki gihugu cacu ca Kenya. Yasabye kandi aba basirikare kurangwa na discipline mu bikorwa byose bazakorera muri kiriya gihugu mu rwego rwo gutanga urugero rwiza haba mu gihugu ndetse no mu karere. Ingabo za MONUSCO kandi zimaze imyaka irenga 20 ziri ku butaka bwa RDC. Kenya rero akaba ari ku nshuro ya kane yohereje abasirikare, gusa ibyiciro bimwe na bimwe rero by'izi ngabo zatangiye kuzinga utwangushe ziva muri iki gihugu nyuma y'uko bisabwe na leta y'icyo gihugu. Mu mpera z'umwaka w'2023 rero kandi ingabo za Kenya cyo kimwe n'izindi z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community zaravuye nga muri Kongo mu nyuma y'uko manda yazo irangiye zisimbuzwa izo muri SADC nk'uko byagaragaye. Icakora n'ubwo Fregisi Antoine Tshisekedi Chilombo rero by'umwariko yagerageje by'umwariko kuba yo kwizera ingabo zo muri SADC, byakomeje kugenda bigaragaza neza yuko atakintu na kimwe zigeze ziramufasha nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ku rundi ruhande igisirikare ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo FARDC cyatangaje yuko nta ndege yaco yigeze ivogera ikirere cy'uduce M23 rigenzura bitandukanye n'ibivugwa n'uyu muhari. M23 mwitangazo yasohoye rero ku cyumweru nejo haheze kuwa Mungu nyene kwigenekerezo rya 2026 nkuko bya 2025 uko bikomeje kugenda bigaragara. Yavuze ko indege y'ubutegetsi bwa Kinshasa yavogereye ikirere cyayo rero muri icyo mu gitondo cyo ku cyumweru nyine kuri izo tariki 25 Nyandagara mu mwaka wa 2024, ivuga ko ibyabaye bigize kwica gahinge ndetse n'ubushotoranyi butemewe. Umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njigo Kaiko Jerome mu itangazo yasohoye rero yavuze yuko hashize amasaha ashika kuri 48 hari ikibazo cy'ikirere. Ati nta ndege ya FARDC cyangwa abafatanyabikorwa bayo yigeze igera mu kirere cya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko yakomeje kugenda abigaragaza. FARDC ivuga yuko kandi M23 yahisemo kuyishinja kuvogera ikirere cyayo mu rwego rwo guhuma amaso abantu ndetse no kuyishakamo impamvu ishimangira ibitero. Ivuga ko uriya mutwe rero wagabye ku birindiro byabo biherereye mu ahitwa Kikobo rero muri territoire ya Lubero uko bikomeje kugenda bigaragara. Muri aka gace rero ku cyumweru habereye ingwano zikomeye cyane kuva mu gatondo ko kuri ico cyumweru, ndetse buri ruhande rushinza urundi kuba ariko rero rwayitangije cyangwa se ariko rwatanguje izo ngwano. Nubwo FARDC ivuga ko kandi nta ndege yayo yigeze higera muri Kivu y'Amajyaruguru, amakuru avuga yuko rero hari kajugujugu yayo yagaragaye mu kirere cya Bunagana ku cyumweru nyine iraswaho mbere yo guhunga amasasu igana mu gihugu ca Uganda, kuko amakuru akomeza kugenda adusumira. Icakora bakomeje kugenda bihakana mu gihe ku ruhande rwa M23 bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko batazakomeza kwihanganira ubushotoranyi bwa FARDC mu gihe nyamara bari basanzwe bari mu gahenge. Nubwo ako gahenge nako katigeze kubahirizwa, ahubwo kakomeje kugenda karangwa n'ibibazo bigiye bitandukanye n'ingwano za hato na hato, aho n'ubundi umuhari wa M23 wakomeje kugenda wigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
muri Repubulika kandi iharanira intwaro rusange ya Kongo, guverinoma ya Repubulika y'icyo gihugu ibinyujije kuri Minisitiri w'Ubucuruzi Julian Paluku yakumiriye ubwoko 8 bw'ifu y'ibigori yaturukaga mu gihugu cya Zambia nyuma y'uko bigaragaye y'uko irimo uburozi bukomeye cyane. Ubwoko bw'ifu bwahagaritswe ni ubufite ibirango bya Africa Milling, Layer Miller and Breakfast Farm Fred, Super Dog Miller, Continental Milling, Chabako Milling, Gladi Milling, Busu Milling, Etastal Milling. Kuko rero byatangajwe n'ishami ry'itumanaho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'ububanyi n'amahanga ngo ubwoko bw'ifu bwamaze kwibasirwa n'uburozi bwa otifalatoxin buzwiho rero kwangiza ubuzima bw'abantu n'inyamaswa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ingamba zo kwikumira zo gukumira iyo fu rero zafashwe hagamijwe kurinda abaturage uko byatangarijwe abanyamakuru mu mpera z'iki cyumweru dejeje inyuma. Itangazo rigenewe abamenyesha makuru ryagiye hanze, iyi minisiteri ivuga yuko kandi igikora iperereza by'umwihariko rigikomeje ngo harebwe niba iyi fu igomba gukumirwa burundu canke niba ari iby'igihe gito cyane. Yasabye inzego bireba rero harimo polisi ndetse n'ibiro by'imisoro n'amahoro kuba maso kugira ngo ntihagire uwabaca muri humye ayinjiza iyo funga muri iki gihugu. Mbere yo gufata izo ngamba, Julian Paluku rero yagiranye inama kuri video na mugenzi we wa Zimbabwe wa Zambia witwa Chipakoka Mulenga, avuga ko izo ngamba zamaze gufatwa bityo ko bagiye gukora isuzuma ryimbitse. Kongo ifashe izi ngamba mu nyuma y'uko rero Minisiteri y'Ubuzima muri Zambia, Minisitiri w'Ubuzima muri Zambia by'umwihariko witwa Mushima aherutse gutangaza ko imbwa zirenga 400 zapfuye mu kwezi gushize mu nyuma yo kurya kawunga y'ibigori byanduye. Ibi rero bikaba byarateye impungenge y'uko n'abantu bashobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Elia Muchimba rero yatangaje ko amasosiyete asya ibigori yafashe ibipimo basanga birimo uburozi bwa ofilitoskine bwinshi cyane, ibishobora kuba byoshira ubuzima bw'akaga byoshira abanyagihugu mu kaga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nguko reka mashimire ko mubana nanyu makuru n'ibiganiro mbandanya kubashikirizaho hano kuri Nombonesha kure yacu nayo yanyu twongeye gusura mu masaha ari imbere.